ya birashika kure kuko je ibikorwa byanje biramaze gushika kure by'ukuri kandi ibikorwa byanje birambeshijeho uravye kuri Rukundo TV ndizera kubona filme gukinishwa umwobo mwikomo ni filme ziteye igomwe kubazibonye n'izindi nkora zikajabuka mwakweze naho nakoze video clip yabaye ya mbere Afrika yose ya Slam. Ushakuri mu cameraman bo bahembwa ku kwezi cyo bimaze kujya amafaranga menshi mu gukamera filme ariko tiko turaraba abandi muganira umva menge harimo imyidogo akajambo kamwe kuri ku kazi ka filme ndundi. Bakunze budget TV tamukira mwereye mwese mwiriwe bwakeye muguru mwize joro gize vana uherereye kandi kavana n'amasaha uri kurabira kikigano ndaziko budget TV muri kwisi yose abakunzi bacu mudukurikana muri mu bihugu bitandukanye ndababwira ati ni Simon Pro Band kama twati humwe na nyama ndakibuza gukora subscribe na notification kugira zo baronka makuru ali update mwanya n'umwanya nababwiye ati ni jewe Simon Pro ngiye kuzandaba makuru abakinyi ba mareresi cyane abakinya mareresi nabwiye yuko niho bantu tugira dukorane mwino misi urashe kwibaza ati uwo musore turi kumwe ninde akora ibiki nibaza ko umaze kumana n'imbura umuntu kurikirana entertainment ndundi vipi bro fresh ndabara mu kijambere na mbere uramutse n'abakunzi bawe abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi ba entertainment ndundi muri rusange ya ndabaramukije mahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba Budget Today ya abakunzi bakunda amareresi y'abarundi abakunzi bakunda amareresi yanje abakunzi bakunda amareresi ya Rukundo TV ya mwarahezagiwe cyane. Uyu niwo muntu atuma video zose muna muri Rukundo zibashikira zica mu maboko y'umugabo zigaca mu biganza by'umugabo zigaca mu maso y'umugabo ni Aimable canke Aimable kubera iki wahinduye Aimable uzana Aimable why so kwanza jambere na mbere Aimable sije nagisanze ko je zina ryanje ry'ukuri ni Aimable ariko hageze igihe usanga nkunda kwambara ibintu bisa na bleu wasanga nakunda amajinx cyane amashati y'amajinx amapantaro y'amajinx ngambara ibirato bya bleu abantu benshi batana kunyita blue abandi batana kunyita Aimable kunyinekirira fata gushikana bati nagisanze kujyo zina tutegiye kureshaka tuganira ibintu bitatu ikintu cyambere tuganira ku kazi ka Rukundo TV gato ikigira kabiri tuganire ku kazi kawe muri rusange ikigira gatatu tuganire ku kazi ka filme ndundi niko tuganire ko kandi ntituza gutwara umwanya munini cyane duhere kuri Rukundo TV uri mu bantu mamaze gukora filme nyinshi nibaza ko ngaha mu Burundi vre so ndakeka ndu wa mbere maze kuhinyanyura amafilme menshi mu Burundi kuko uravye muri Rukundo TV gusa amafilme maze gukora arenga 300 muri Rukundo TV honyene hama n'izindi narakoze amafilme kuri Burundi TV n'izindi nyene channel nga mu Burundi zitandukanye narazikoreye ko ya ni kuvuga yuko cyambere na mbere ndakunda akazi kanje ndakunda akazi kanje kuko no kambeshijeho uko ndi kose ni kubwa filme ni kubwa bakurikirana filme z'abarundi ya abadushigikira bose ndabashimiye hama Rukundo TV ni muhira niho nkora umwanya munini ya kusumbya ahandi hantu hose kubukuze maze gukora filme zigira ku majana ariko akabata filme yo biraje abo ku mupaka ize kwinjiza kanoti hanze y'ibihugu nakantu wumva ngaho so uvuze uko busigura iki filme kuja ku mupaka bisigura ni kuvuga filme nyinshi maze gukora hakaba yarimo nimwe basimaze kuja nko mu bindi bihugu mu festival canke kudandazwa mu bindi bihugu nkuko natwe tubona filme zivuye ahandi so namaze gukora filme twa ubuzima burahinduka 2016 yabaye ya mbere muri festival ibera mu Rwanda so ana n'izindi nkora zikajabuka mwakweze naho nakoze video clip yabaye ya mbere Afrika yose ya Slam
ya ni kuvuga yuko si maka ni kubera entertainment y'u Burundi itavugwa cyane muri cinematography usanga batakubara atamakuru menshi yahari abajournaliste badakurikirana cyane ibijanye na cinematography canke bakurikirana aba director bakora amafilme bamenye ubuzima bwabo bamanye ibyo bako barahinyanyura tuguma hahandi usanga ngo ni bya bikorwa bitarenga imbibe ariko bikorwa byacu birarenga imbibe kandi birashika kure ya birashika kure kuko je ibikorwa byanje biramaze gushika kure by'ukuri kandi ibikorwa byanje birambeshejeho uravye kuri Rukundo TV ndizera kubona filme gukinishwa umwobo umwikomo ni filme ziteye igomwe kubazibonye ni filme ziri mu bwenge zinyanyuye neza yo so kuri ivyo rero filme nkora zirajabuka ya kuko filme nkora ndizera ko ziriko ziratanga ishusho kanaka hanze y'igihugu urumva kubaziraba turaronka ama feedback abantu baziraba zikabigisha zikagira ico zitanze so ni kuvuga gusa hariho benshi bavuga ati filme jewe filme nambeshejeho urumva nico cyambere nshima kuko uko ndi kuva hasi gushika hejuru abari filme turangiza tuve ku kabazo ka mbere hari abantu bavuga ati muri Rukundo TV Burundi waraduhinduriye gato sikaduha image zingasa nizo duha image minga zirimo akantu ka brankeshi waraduhinduriye iyo video ndamaze kuyibona akajambo babwira canke ababwira impamvu ijya ariyo image sigaye ubaha ndavuga cyane kuri filme umwobo w'urukundo so je ukuntu mora nkora filme yose ndayiha image yayo filme kenshi natanguye ni image ari sezo ya mbere nkayiha image sezo ya kabiri ndashobora guhindura gato ariko ikaguma ishusha ni ya mbere itagiye kure yayo urumva ariko nizere ko uwabonye umwikomo nigiye nariko ndakora nyene n'umwobo ntibisa biratandukanye ni kuvuga filme yose izana ishusho yayo urumva sinotangura ino filme ndayihino image ama ejo mpindura ndayihe noir blanc nzoba ndiko ndabavuruga abantu kuba natanguye kujya nzoheza gushika ihere ijya imeze kujya ninaza niyindaro nindi ko ndiko ndakora muri kino gihe yitwa Ikizere zo ari film irenze umwobo serizo birenze umwobo izo bari nziza vraiment ndabatumiye kuza kuri Rukundo TV murabi iyo filme ni nziza cyane tuve ku kabazo rero ka Rukundo TV turahejeje tugaruke nimba ari akantu wovuga kuri filime akora za Rukundo TV twandikire muri comment kugira ejo canke ejo tuzosubire kandi tuganire nawe yishure ku bibazo mwamubajije tuje ku kibazo ciwe navuze ko tuja ku kazi kiwawe bwite usanzwe uri umukinyi wa filime usanzwe unahinyanyura ama filime diruka kubona filime ndicuza nyuma ya filime ndicuza hari yindi canke filime ndicuza yaraheze canke irabandanya so filime ndicuza irabandanya ariko nabaye ndayihagarika kuko igice cya gatatu kizoza ariko imbere yuko sohora igice cya gatatu hari indi film irenze ndicuza zoba ari nziza kurusha ndicuza nk'icuro nka 10 izo birimo ba star batandukanye ba music harimo nk'aba MT number 1 ba Henry H Boy aba Larry Joe ba Emerson azo harimo ba Fab Love harimo ba Big Zoe harimo n'abandi tukidiskita nabo bazoba bari muri iyo filme ni film izoza ku izina ryitwa Umwanya ya ni film izoza ku izina ryitwa Umwanya vuba ndashobora gukora trailer ngufi kuba ndaba mubone iyo filme ni filme nziza nkabanda guhamagarira utaragira subscribe kuri zira filme nihizobira zira filme ndesa 57 niho tuzoyipostinga uburagira subscribe ku buryo ije uzokwibera uwa mbere kuyibona wavuze ngo filme ziba yitwa gute ziba yitwa Umwanya rero tugiye ndakubaze gato duka kubona filime y'umukobwa Alvera Muhimba yitwa Umwanya kandi ndazirabizi neza ko wayibonye kubera icyo ugarukanye title uzi ko hari umuntu ari muri industry nawe nyine yigeze kugira title y'iyo filime ikizi uri ko arambaza ino filime ni noya yikoze ya ni wayinyanyuye Umwanya ahubwo no babaza kuko imwayise Umwanya mwebwe kuko imbere yaho waruzi ko nari mfise icyumviro cyitwa Umwanya filime yitwa Umwanya sagaseshishwa rumuri turi kumwe n'uwayihinyanyuye
kuva kera turazinanye inyuma y'imyaka 4 iheze nari mfise ico ciyumviro cyo gukina film umwanya ikindyohera ni kimwe film umwanya ya Arvera na film umwanya ya Aimable ndizera byose ni umwanya ariko nizisangiye iciyumviro nizisangiye na story nizisangiye n'ukuntu zanditse biratandukanye no guhinyanyugwa nibizoba ari cyo kimwe niyo mpamvu kuba yitwa umwanya yanje kitwa umwanya nibisanzwe kuko hariho Marivenja ayo Rivenja z'abazungu ayo Rivenja abarundi bakinye nk'ubitwa Tambwe izina ntirisigura ahubwo ikiri muri iyo filme ikiri muri iryo zina nico twagerageje kwerekana n'uwo mwanya twigirize kwerekanya Arvera yerekanye umwanya w'ukuntu yawukoresheje naje nzokwereka umwanya wanje ukuntu nawukoresheje ya sawa je ndabyemeye yasigaye ko nawe mugira ico muvuze ikindi kibazo ca nyuma ni akazi ka filme mu Burundi kagaze gute kameze gute ushaka uri mu cameraman bo bahembwa ku kwezi cyo bamaze kurya amafaranga menshi mu gukamera filme ariko tiko turaraba abandi muganira umva menge harimo imyidogo akajambo kamwe kuri ku kazi ka filme ndundi so ico no basaba kwanza cyambere nambere abantu bidoga nibari ku myidogo nibakore just kuba hageze yuko noba ndi mu ba producer bo bariho neza nga mu Burundi nuko nakoze urumva nuko nakoze ntitanga so nakoze ibikorwa byinshi nkora nerekana ko ndumukozi kuri ivyo rero niyo mpamvu utarashika kuri no ntambwe ndamutera intege yuko yokora kurusha kuko ejo ni heza kuko ndabizi Simo uri kurambaza urabizi mu 2018 2019 twari cya tukavuga ati twokora icyo bwira industry itera imbere urumva kandi ndazi ko ukuntu wari ubayeho kijya gihe sikubayeho kuko ubu filme hari ico uyikuramwo naco biba kitagaragara cyane Simo muri production yawe ari kintu uronka kirutirije kijya gihe niyo mpamvu uko bukeye uko bwije bucabuga cyane yandi ejo ni heza nico nubabwira ejo ni heza ya mukomeze ibikorwa ya ibindi bihugu birakora filme tufashe nka Nigeria barakora filme kumva ati yatwaye nk'imiliyoni nk'amajana 5 y'amarundi wibaza ko habuze iki kugira habone ku murundi avuga ati ndashize ndinvestinze nka 100 million muri filme kandi fatiye kuko noronka amasoko hanze y'amafaranga no yagaruza wibaza ko habuze iki ya icambere na mbere mu Burundi turacabuze ibintu byinshi turabuze ibikoresho kugira dukore filme ziri ku rwego Aimable ibikoresho birahari nta bihari uzi impamvu reka ndabigusigurira Amerika irafise Hollywood sivyo nuzeye indi irafise Bollywood muri Nigeria irafise Nollywood sivyo usanga ari mezo ari bisare binini ya kuburyo ukoreramo na 3D sivyo aha mu Burundi niyihe sare woronka ukoreramo 3D nka yaje sivyo turagerageza tukiyaranja ibishoboka tugakora ariho benshi dufise byimve byo gukora amafilme y'amaxi ariko ntibikunda kuko ata bikoresho bikwiye abandi mwakobona bakoresheje indege nazo diya ndege nazo ntabwo ziba ziri kuri tele ni bikoresho bashira muri studio baga hinyanyura bikaba nze kuko nta muntu yokwemera guturira indege yiwe ariko mu Burundi turabibuze urumva turabibuze kuri ivyo rero haracabura ibikoresho twe turacyakora uko dushoboye twebwe ibi tubaha niko dushoboye but turifuza ibikoresho birutirije ibi horo nk'umuntu avuga ati je nshaka ntanga uburyo kuri ibi nubake studio niniya izo yakora amafilme twokora amafilme tukaronka n'ama-prix international mu Burundi ya Aimable wewe akajambo rero kamwe bashaka baterabi ikiganiro akajambo kamwe kumushikiranje y'ugwaruka icambere na mbere nawe arongoye imico kama kuko ndazi filme twagwa mushikanje bugwaruka inkino n'imico kama nakajambo kamwe ku bushikiranganje bw'ubudandaji n'amasoko ntangaguvu nimbaza ko ari bo bantu babiri bakwiye kugira ico bakoze kugira ngo filme industry kuko umuntu ashinga company akayishiramo miliyaride na filme birashoboka kuko abanyamerika barabikora bo ureze no kuba hari ibyo bakora muri studio baraturira n'imiduga igasha
mu Burundi rero nibaza yuko akazi karahari ababwiza tunga baryamye nibahaguruke baduha akazi dukore ubaka amasare bazana ivyuma dukore filme zacu zije hanze nkuko abanyamerika bazizanira ya ikintu cya mbere nosaba ubwo bushikiranganje bwose uvuze bwose buri muri leta mu jambo rimwe rikansabe leta kuko ubushikiranganje bw'imico kama n'ugwaruka n'ubushikiranganje bw'ubudandaji bwose buri muri leta. Icyo nosaba leta ni kimwe ntibafate babyita imyamideli ibi dukora urumva bayiha agaciro agaciro ni droit d'auteur ubwa mbere na mbere umukinyi agira icyaronse kuko umukinyi ni yagira icyaronse uko bukeye akoze igikorwa akaronka udufaranga dukeya naho hatokwibonekeza ubutanga amafaranga utujye dufaranga dukeya aronse yotwunguka yotwegeranya agakora ikirutirije icyo yakoze ubwa mbere igikorwa senga kibaye kiza kurusha ubwo bushikiranganje ni budufate bumenye ko duhari buduhe agaciro. Ikindi naco icyo saba abadandaza abantu bafise business bakora nibamenye yuko ibyo dukora bishika kure. Par exemple Rukundo TV turakora seri imwe ikabonwa n'abantu barenga ibihumbi 10 na ku munsi umwe. Ibaze waduhaye publicité yawe tugucishirize muri video yacu. Publicité yawe ishika kure wewe ukora business. Publicité yawe ishika kure kandi gashika kure hashoboka. Kuri ivyo twe turagugirira publicité waduhaye ubwo buryo bukeya ugasanga natwe turonse ukuntu dukora izindi filme nziza kurusha zazindi. Ni kuvuga abarundi kwanza tukomenya marketing. Urumva tukomenya marketing urudandazwa uko dukwiye kurukora. Urumva bakamenya ko kujya dubakeneye nabo badukeneye. Hakabaho nishira hamwe giye ukora ibintu bijanye na location kuko tutafise Hollywood hakabaho igira location tukaronka ahantu ho gukinira maison de passage. Urumva tukamenya iryo shira hamwe tugiye kugitura tuzoronka kino ikibanza kanaka kino kibanza tugakora ibintu byiza. Nico kintu mbona ko nosaba dukoze ibintu byiza amafaranga azoboneka kandi tuzoba arakandi ntugire navuze vraiment kuba fise ama company mu Burundi usanga bafise aba brand ambassador canke abantu bashaka ku mapankarte ugasanga n'umuntu atanu hano namwe muzi oro kufashe Mabrur umusore mwiza kabisa bashaka gushaka kuri pankarte wari wese akazubara ari kamuraba akabonye ivyashara canke ivyo company yawe ikora akajambo kamwe ku ma company yirengagiza aba artiste ugasanga bashizeho umukobwa muraba muri industry ya music canke filme canke ibindi bintu ugasanga nta hantu muzi bikosore. So icamira mico no babwira nuko dufise abakobwa beza mu Burundi bakina amafilme baririmba dufise n'abahungu beza bakina amafilme kandi baririmba. So cyo no basaba abo izo company zigira amapano publicité izo company zogira gute zo turondera canke nimwe muzironde icambere na mbere ugiye kurondera umuntu ntubuzi icyo ashaka. Par exemple nkaje nshaka ukina filme ndondera babandi mbona ko babikwiye sivyo bafise ikintu kanaka bomfasha muri ya filme nabo nibarondera baririmbye bisigure ko bajya barondera tubona bashize ko nibo baba babikwiriye mwe ntavyo mukwiriye. So bashoboka ko baba babikwiriye ariko n'umuntu afise izina biba birutirije kurusha nko shira Fizo hajya cyangwa gashira Sabi hajya. Urumva nkuko Smart yaho ribigira gashira aba brand ambassador wabo ba Black G n'abandi byaba ari ibintu biteye igoma. Urumva bo bibandanya imisi ya hero warabibona ba Black G ba Sabi ku mapano ariko ubu nibikibaho. Urumva sinzeho byahombye kuko sindi muri organisation yabo ariko batwibutse nabo dushira bo ko duha agaciro twige dukora bino bintu nico kintu no basaba babi hafi yacu badufashe. Okay ibyo twovuga ni byishi ikintu kimwe gishoboka kugira ibintu bifata inzira n'icyahe kumva kuguma tuvuga twidoga riri ibintu bigenda neza byari bikwiye kugenda uku inzira imwe nka Maburu ubona wewe ufata cyangwa wari wese yofata ibintu bikava mu ibintu kagenda neza imyidogo igahera. Cyo no saba ni kimwe ni mudushigikire abafise
ubuzi babuduhe ya bashaka gukoresha ama publicité kumenyekanisha ibintu byabo murashobora kuturondera tugakorana kuko ni twafata hotel yawe tukayipiblia abantu bakayimenya bazoza kuri hotel yawe ni twafata ikintu cyawe ukora ubudandazwa tukabwira publicité abakirizo baronka natwe kaduhana makeya tukabaho tukabesha naho bizuba byiza kurusha Aimable kuganira byinshi cyane kadugereze ngaha nimba bakuze ikiganiro wandike muri comment ugiri akajambo kamuvuze kuri kuntu asanzwe duhinyanyura amafilme canke asanzwe akina nababwiye ko ari kina filme ndishyuza ushaka kuyisanga kuri Zila Films 257 ushaka kuja kuri Rukundo karaba ibikorwa akora ja today hose ukabona ibiganiro vyiwe canke ayandi makuru yiwe akajambo bwira abakunzi ba entertainment ndundi muri rusange duhera heze kiganiro abakunzi ba entertainment ndundi ndabashimiye kandi nzobandanya ndabashimira kuko ukuntu mudushigikira today siko byari biri kera amafilme y'abatanzania yaradomina mu Burundi amafilme y'abanyarwanda kadomina but now turazi Sami turazi Gasore turazi ba Abendo ayo turazi ba Liva turazi abatandukanye ntibagiye abakobwa ba Ruvera ba Fanny Lavin benshi turabazi barahari turiho kubwanyu mwe bw'abakunzi ba filme ndundi so respect ndabashimiye kuntu muraba filme ndundi nkanabahamagarira mu rutirize kuziraba no kuzisangiza abandi mutibagiye kugira subscribe kuri no channel ya Buja Today kuko ntakidakora kugira amafilme ndundi ashikaho yakwiye gushika turabashimiye gose najinda gushimiye nizire ko rundi munsi tuzogukenera duha makuru ibikorwa vyawe twizire kuzoduha ko kanya misi yose muzoba muvyifuza ndahari ntibagiye kubibutsa muje kuri Zila Film 257 mugire subscribe kubera kije kirahinda ngo mwavyumvise ni Aimable mu cameraman wa Rukundo TV Burundi akabasanzwe akina Malelesi akafise filime yitwa ndicuza akabagiye gukora n'indi yitwa umwanya izo zirimo abastare ba music abakunda music na filime azuba bigushiriye hamwe byose ndakwibutsa gukora subscribe nibaza yuko vraiment aho tugeze ikigana bakoze subscribe ndakubwira ati mwari kumwe na Simon Proband kama tukatwe kumwe na Nyama yari Buja TV together can move forward turi kumwe twese birashoboka murazi kaico kivugo nyakubahwa president wacu avuga ndagusezeye ukurikiranye umuntu w'akamaro umuntu w'ingenzi umuntu akomeye cyane Imana ibahezagire cyane